mugakora no kugira ivyabo ntibigende bagapfana impano bari bize kandi ryari teka imana yari yabateye mbega murabizi hajya ko muba mwishe muramuhagarikiye live ivyo mutunze bigize ubucafu impano yibuka yigira umwavu okay mugucana intege kubimenyesha makuru byanyu mumubwira ntaririmba atagira amahera kandi mudasiba no kuvuga kari mwebwe mubikora neza mu kuduza cyane yama ivya kahise ikavuga ivya kubu ndetse ikavuga n'ivya kazoza rero nizo za ndirimbo bita izidapfa turirimbe ibintu vya maya be ni ibintu bihere no mugeze kugira ibibazo en 2017 shiko nifuza guheba sinigeze nseruka kandi deja n'abajayo baracyajayo ego sindajayo. Yes, so 1 bakozi ba SUNLOOK TV meze neza muraho nkuko byama tiri promoter yagarutse kandi kuri SUNLOOK TV amahuri nyuma kamera nasi ubundi ni Mr Theo wa cameraman wanyu mwiza cyane uno munsi nabasuye kandi kwazanya kandi wa rapper wa mbere mu Burundi niho navuga rapper wa mbere mu Burundi yo bita The Cation King The Cation Boy igituma ndu rapper wa mbere mu Burundi nuko ari jiwe ndayigumamo abandi n'abaraperi muga ntavyo bagumamo gute rero fresh meze bon maniga imbere ko tutangura kwanza ndashikwanza uramutse kwanza abakozi bawe n'abakozi ba SUNLOOK TV reka mbanze ndamutse kwanza abanyina ko barakwirikirane ino SUNLOOK TV ndabaramukije meze fresh shobe kwanza Fabio dero kanajyaje na mu kigani hinge mbanze meze kuvuga kwa ndaramukije abanoze aba fans ba SUNLOOK TV ariko n'abatari abonesha ko Rwanda mwiyabonesha hanyuma ndamutse n'aba fans ba Fabio The Cation Boy team The Cation Boy yose ndaramukije ariko n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi mwese ndaramukije naje ndamutse yewe nakuramukije nuko The Cation King uno munsi twavyutse mu gitondo ca kare twumva wasoye indirimbo shasha yanavyutse saa 3 sasa ngo wasoye indirimbo sasa nico kintu cyatumye nza ngaha ndakurondera ndashaka kwanza ubanze udukwitse agapya gato kugira ngo dutangure ikiganiro neza twamaze kumva nyakajwi kawe tu fresh eka n'abakozi bawe bumve kapela yeyo aze murabanira abana b'amatalent mugakora no kugira ivyabo ntibigende bagapfana impano bari bize kandi ryari teka imana yari yabateye mbega murabizi hajya ko muba mwishe muramuhagarikiye live ivyo mutunze bigize ubucafu impano yibuka yigira umwavu okay mugucana intege kubimenyesha makuru byanyu mumubwira ntaririmba atagira amahera kandi mudasiba no kuvuga kari mwebwe mubikora neza mu kuduza cyane y'amatara mwishira mu matimu abo mwanka mukagwana kubashira chini bya bibamba bikavugwa cyane mu bipindi mugacinyiza impano bo babera inkingi umuziki naho nyene upfira mu Burundi murasunika na mukafyo ndabandi abakora ibitera mu mengo na kabendi babandi songe za zindi byose bya abindi mbega aho wavuze ngo babanyira abafisi impano mbega wo kuvuga abandi atarakabanga nariko ndavuga abantu bon muri rusange sinashatse kubavuga amazina ariko barahari gusa turavya kategori yabo bari kuravuga niye kategori bari kuravuga we misanzo bon je nako ndavuga aba journaliste abaririmbyi aba manager nako ndavuga ubwa mbere na mbere natangwe mvuga aba journaliste sivyo ariko ndavuga abakora ibiteramo ariko chorus naho ndavuga abantu abaririmbyi ubwabo donc ntibacika intege ariko kandi nkavuga abatunganya amahiganwa atandukanye donc abandi bafite ama page y'ama Facebook za Instagram donc mvuga abantu batandukanye bisigura yuko ijya ndirimbo ntiraba ubutumwa sinabwerekeje ku ruhande rumwe gusa ni impande zose ariko kandi cyane cyane ihe naheze ndavuga ati ababikora kuko hari abatabikora ivyo mbe tukingaho nyene mbega niziye ngorane waciyemo bice ku iyo ndirimbo nyene kugira ngo uyikore ubwiki ukore amasanamu amasanamu novuga yuko ntivyangoye cyane gose kuko novuga ibintu byose byari biteguye ahubwo umwanya gusa ne wari usigaye nshimira umuntu yitwa Don Bright ndamushimira nawe nyene yarashizemo uruhara kugira ngo ibintu bigende bien hanyuma ndashimira Idris nawe nyenda ndamushimira cyane gose Simbizi Semavumba niwe yakoze ino video yayigiriyemo ya mbiri hanyuma iragenda fresh
nashaka umuntu nyene azi ibintu vy'iki gangster, donc nashaka umu director atandukanye n'aba bandi mu bintu vy'iki gangster ashobora gutahura ibi bintu vy'iki gangster. Sinze bande ko babikora gusa nuko ntamenyereye babikora. Rero na nshima kurondera Idris nawe nyene yaratangaye ubwiye baravuga ati mbeje wanyimviriye gute. So hanyuma kuko Idris ari umuntu no director wa kera wa zamane gusa benshi nuko yabanje arabivamo gatoya. Ku bakunzi b'umuziki ndundesha kumenya mbega niziye ngorane Fabulov yaciyemo bice kuri iyo ndirimbo. Ingorane za mbere nuko benshi bavuga ati Fabulov indirimbo no kuri turafise ubwoba yuko uzoyisohora. Hanyuma je muga nkababwira ati jewe nta bwoba kuko jewe naho boreka kuyivuza. Mugabo abantu uzoyironka wese izogira ici muhinduyeko, izogira ici mwigishije, ariko kandi ni nkizera yuko Abarundi bakunda ukuri, bakunda Uburundi bategerezwa kuyiha power play kugira ngo vy'ukuri nabo babatobera ino industry yacu kugira biraryoshe kwa twumva umuziki wacu ukiri hasi, ariko turashaka gutera imbere. Ukureye gutera imbere no kubanza kubwira izo ntovyi abo bantu batoba umuziki kugira ngo bashobore kwihanura nabo. So rero nico gituma nizeye yuko ino ndirimbo itegerezwa kuzoshika kure cyane gose, cyane cyane muri za ndirimbo zidapfa imyaka yose umuririmbyi azokwama agiriwe ikibazo yibuka ijya ndirimbo yanje. Mbega especially indirimbo yoba yavuye novuga yuko ni mubiba vyarambaye ko vyarakubaye ko vyarabaye ku bundi mu artiste wese arazi burya buzima, aho ushobora gusanga wowe ugiye gukora igitera no plutôt ikiganiro usanga umujournaliste ntagufashe cyo kimwe nuriya sito nk'abarimvyi baba bakiza wowe usanga kenshi ari kibazo, ugasanga naho uba waranditse izina hari utubazo tumwe tumugirirwa. Je nka je nageze kugira ibibazo en 2017 shiko nifuza guheba umuziki, nifuza guheba igihe nasora ijya ndirimbo yitwa Ntunganze iri kuri channel yanje ya YouTube. Kiye gihe nayisohoye nzi ko nsezeye, ariko harabaho abagenzi bamba hafi barambwira ati Fabulov ntuhebe, benshi ngaha hariho naboza kugariza muhiri wanyu, ababoza kukugariza homani wawe kugira ngo ushobore kubandanya uri kuraririmba. Rero narabumviye ndavuga ati no sinokwemera ko ibintu birinda gushika hiyo. Okay, Dakeshan King tukira nyene tugereje kuraba umuziki wacu mwibiye tugezemo. Jewe numvije ndimbo yawe cume nagira ngo basi amajambo bavuze yerekeye kuri ibyo bintu bimaze imisi biba mu basare bacu Burundi, bamwe ngo bafunzwe abandi ngo biki ngo barafunzwe. Mbega icyo kintu kivuga ku iki cyoco? Misanzwe ijya ndirimbo yanje ivuga ivya kahise, ikavuga ivya kubu ndetse ikavuga n'ivya kazoza. Rero nizo za ndirimbo bita izidapfa. Turirimbe ibintu vya maya be ni ibintu bihere no munsi, sivyo? Ibintu bihere no munsi. Okay. Ariko kandi turimbe ibintu bishaka kubaka. Ego indirimbo za business zirabaho, ariko tube twibuka kandi kurimba n'indirimbo zihoraho. Yes. Yeah, rero jewe novuga yuko indirimbo yanje nizeye yuko hari kigiye kubaka mu mitima y'abantu. Rero siniko ndaririmbira no munsi abagira ibibazo no munsi gusa ndiko ndirimba ahubwo nabejo. Ku bakozi b'umuziki ndundi bazi neza yuko ufitanye ubucuti na Bentour Pandis One, ariko ku makuru dutoza hariya nino twarabagije yuko Fabulov yigeze arengo aseruka kwa Bentour. Ico kintu cyo kivuga kwiki? Sinigeze nseruka kandi deja n'abajayo baracyajayo. Ego sindajayo vraiment, sinobesha sindajayo. Eske no gwanko canke ni hypocrite? Sugwanko nari maze imisi ngwaye. Ngire nari maze imisi ngwaye. Kugeza n'ubu nta mwanya uraronka kujya kumuraba. Baragiye guposta baravuga je namaze imisi ngwaye man, kandi antuka n'abako muraraba kamera murabibona nari maze imisi ngwaye. So benshi baraposta yuko ngwaye ngo corona, ariko ntiyari corona. Gusa nagiye kwipimisha corona kubera ko byanditswe na mugenzi wawe witwa Akesdan avuga yuko ugwaye corona. Mbega ni bimwapanze by'amabeze canke? Je na beze jamais vraiment. Ko tuzi neza yuko abaririmbyi muri imisi muvumye ku mabeze gusa. Beze kuyikora sindavyanse. Sindavyanse vraiment umuntu akora beze ndamushigikira kuko ni ibintu bijanye no muririmbyi. Ariko mugabo kandi ariko kandi jewe nta beze ndakora. Ntayo ndakora umunsi nayikoze ngira sinzi ko nzobibamenyesha, ariko beze vraiment ntayo ndakora. Tukiraho nyene ko tumvise umanager yitwa Wonderboy yavuga yuko umuziki isi y'ubu umuziki uhagaze ku mabase gusa. Ese ico kintu yavuze cyo barukuri cyanye nyene ko kundi kuyikura?
oya ikiryoshe nimba yabivuze uko no kuvuga ko umuziki w'ubu hagaze ku mabeze ariko uko nukuri cyane kuri wewe sindabiraba neza nzobiverifia neza umunsi ngira peut-être ninakora beze nkabona hari iciyunguye ko gusumba ivyo wanje ngira nzoheza mfate nuzemvuga ati antuka ninafata icegeranyo zovuga ati antuka ngira beze niyo no munsi igezweho mugabo ntaco ndatohoza ico kintu kabisa mugabo beze kuyikora uri umuririmbyi antuka birajanye none tugereje kuraba umuziki wacu uburyo uri hamo none byiswe ko umuririmbyi yafunzwe n'amafaranga miliyoni 3 byitwa ko muri muziki wanyu uriha nyine ukabambika neza urabona ko wambaye neza urumva eske ico kintu ko twumvise ko ari umuririmbyi uraho yafunzwe ko miliyoni 3 ico kintu bari base yoba ariza zindi nye z'amakiki nyene amakiki kugira ngo bagume bavugwa cyane cyangwa byo bari ukuri je novuga yuko je navuga yuko ntacyo no bivuga ko kinini kuko urumva izo miliyoni 3 muguma muvuga je nta hantu nabonye zanditse nta hantu ndabona vyanditse ngo bari bagize urumva ni ibintu bisirikira uko nyene mu kirere je nanje biragorana ko ngira ico mvuze ku bintu bikiri mu kirere uko ndetse nabonye hari icanditse nzogira ngira ico ndabivuze ko mugabo Paul Mama sinogira ico ndabivuze ko kuko ni ibintu bigisirikira uko nyene. Okay, nabikubaje bivanye n'ukuntu mvise wakushimya Don Bright. Don Bright namushimiye kuvyerekeye ivyo twakora niyo kumanaginze niyo kufashije atanga yabaye basinga sponsor kuri wewe cyane aya ntibikeneye ko ndabivugira nga mugabo oya basi wamushima ubuhe buryo nikiye kintu basi yakoze kugira ngo iyi video uri kurabona iyi video ya ntuze ya Never Give Up hari ibintu twaciyemo kugira ngo mushe no ishore no guhera yose donc ishore no kumera nyine uko tuyifuza kuko siguye ngo uburyo bw'amahera cyangwa uburyo bw'iki mugabo hari ibintu twafashanije nawe kugira ngo ibintu bigende neza so rero ndanamushimira cyane gose kuko n'umuntu akunda kumba hafi mu bintu bimwe nce tumare nashimye kumucisha muri kino kiganiro Fabulove ni ikintu nyamuku cyakinzanye nico nyene kugira ngo tuyage ku muziki gusa ko muziki wasohotse I thank you ko and believe ko tuzosubira ni kubonana kandi mu kindi kiganiro kuko sino kubaza ibindi bintu tajanye n'indimbo yasohotse reka ndagushimire reka ndanagukeze ko wambaye neza vraiment uraberewe cyane gose no muhe nk'umuniga uno musiko kwe kutambaye Timbaland ngiye tuzi neza yuko barape bakunda kwambara Timba mane munzu ndafise Timbaland ndafise Ponch ndafise Ponch barape